agashitsi kagera agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi. Amahoro nshuti nanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio isanganiro, kaze mu kiganiro agashitsi, ikiganiro mwama mwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango. Agashitsi kuno munsi tuganira ku bijanye n'imico n'imigenzo y'abarundi nk'uko ari zimwe mu nshingano za kino kiganiro, tukagaruka rero ku bitutsi, akamaro kavyo haba ku babikoresha, ihangiro baba bashaka gushikako ndetse n'intererano yavyo mu kuzigama ikirundi c'abarundi. Muri kino kiganiro rero agashitsi cuno munsi tukaba dufise umutumire, ni Twagirayezu Fulgence, asanzwe akurikirana ivy'ikirundi muri kaminuza y'u Burundi. Agashitsi cuno munsi mwagiteguriwe na jewe Jerome Hakizimana, mukagishikirizwa na radio isanganiro. Nongeye kubaha ikaze. agashitsi kagera agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro agashitsi kagera agashitsi kagera kuri radiyo. Mu gutangura kino kiganiro rero reka mpakanya Twagirayezu Fulgence tumuha ikaze bwa mbere na mbere bwobwo, hanyuma acagira ko atubwira ibitutsi ni iki, hanyuma tubandanye n'ibikurikira. Egome ndabaramukije cyane, ndaramukije abakunzi ba radio isanganiro, ndaramukije n'abakunzi banje nyene. Ibitutsi ni izina rikomotse muri vuga gutuka. Gutukana nako kwava ku byo umwahoro y'uwundi canke ari inzigo, ari urwanko, ari byo bapfa. Ibitutsi nta nyifato vyagira, kuko ugomba kugutuka hakuboneye hose niho yagutukira, kandi ntagire n'ivyo agutuka, ari naho havuye ujya mugani ugira ngo ugutuka nagutorera. Ego mu gihe imikomo yoyo bagiraho aho bayivugira, kandi ibivugiwe mu mikomo ntivyararazwa ubikoze baramuca mu bungere ntasubire kubaragiramo, yaca yitwa umutandero. Ego ku bitutsi ntikwaba rugufyina, kuko vyaravamo no kugwana. Aho hambere ariko baba bazi insiguro za buri gitutsi, ku buryo bagutuka ikikwerekeye kikagukora hababaye. Ariko ubu benshi babikoresha nk'ibijandijandi, babikoresha mu gufyina, ntibazi ico ivyo bitutsi bisigura. Ariko ku bitutsi naho nyene hariho utujambo twakoreshwa. Tuhe harakoreshwa nk'akajambo nyaku canke uraka. Utwo tujambo tubiri, uraka, nyaku, twarerekana ko ari ibitutsi, kandi utwo tujambo nyene twaranakoreshwa mu guhezagira. Tuzwi mu muvugire wa Rwipfuriza. Yego ni mu muvugire wa Rwipfuriza. Yego nico narimvuze rero ko dukoreshwa mu gutuka canke mu guhezagira. Rero muri ivyo bitutsi rero hariho nk'ibitutsi bimwe kandi bikoreshwa cyane, mbere je biranambabaza numvise abariko barabikoresha, kandi naje narabitutswe, niyo mpamvu nagize n'uburondezi bwo kugira ngo menye ico bisigura. Hariho nk'ijambo, hariho n'ubu bararikoresha, aho usanga umuvyeyi atutse umwana ngo wakivangundure. Iryo jambo rero ni jambo rikomeye cyane, ico gitutsi kirakomeye. Nko kwitwa ikivangundu, ubwa mbere ikivangundu ni umwana yavyawe n'umukobwa yatwariwe inda iwabo, agaca yomoka ahunga igisumanyenzi, akagaruka yaravyaye. Kubera ko atarugo yatashe, bafata ko inda y'uwo mwana yayisamiye mu ngundu y'igitoke. Kera murazi yuko umukobwa asamye inda y'igitwarire bace bamuta mu gisumanyenzi, ariko iyo we nyene yumvise yuko yasamye inda atawundi arabimenya, yarashobora komoka akazogaruka yaravyaye. Mu ico gihe ntibaheza ngo bamwice, kuko nta nda yabafise, ariko yabazanye umwana. Rero kubera yuko atarugo yatashe ngo aje ku mugabo, bace bafata yuko inda y'uwo mwana yayisamiye mu ngundu y'igitoke. Ari naho rero uwo mwana bace bamwita ikivangundu. Niyagiye kurahura kwa sekuru, kuko uwo mukobwa agarutse ntiyashikira mu rugo kwa se, baca bamwubakira agahundwe kure cyane.
bamwubakiye ako gahundwa akaba ariko abamwo, hanyuma akaza aratuma ca kivangundu kwa sekuru kuzanayo umuriro, kuko uwo mukobwa ntiyasubira kubonana n'abavyeyi, carazira. Rero urumva yuko ubwiye umuntu ngo uri kivangundu, urumva yuko uba umututse cyane, na cyane cyane ugasanga n'umuvyeyi abwira umwana wiwe yivyariye. Ari umuvyeyi mbere, ahubwo mbere n'umuvyeyi aba yitutse muri make, kuko avuze yuko umwana we ari kivangundu, uca wumva yuko umuvyeyi ubwiwe nawe aba yitutse. Yego. Hariho n'ikindi gitutsi nyakumaramara canke ngo urakamaramara. Urakamaramara naco nyene ni igitutsi gikomeye. Akamaramaza, iyo umuntu akubwiye ngo urakamaramara yaba kwipfurije kuba mu kamaramaza. Akamaramaza nako karakazu bazingira canke bubakira, ariko ntidukoresha ngo kubaka. Karakazu bazingira ikirumbagane. Ikirumbagane umuhungu atashoboye kurongora, niwe yitwa ikirumbagane. Rero karakazu bamuzingira, hanyuma akaba ari kaja kubamwo inyuma yuko bamugerageje, bamaze kubona atabimenyetso yerekana byuko azubaka urugo, baramujana kwa inasenge bakamushira muri bavyarawe kugira ngo barabe yuko ashobora kwibwira ikintu, ashobora kugerageza na muvyarawe kugira ngo arabe yuko yoshobora kugira urugo, barabe yuko abishoboye. Mwico gihe iyo abyaye nko kuri muvyarawe vyaca bigaragara yuko azoshobora kubaka, bagaheza bakamukwera. Ari naho havuye wa mugani ugira ngo umuvyarako. Hanyuma iyo babonye yuko kwa bavyarawe ataco yashoboye, baca baheza bakamwubakira akamaramaza. Ako kamaramaza rero bagaca bakamwubakira ahantu ku nzira hirya y'inzu yase, kugira ngo bizogaragare yuko uwo adashoboye n'ibyo kubaka, adashoboye gushinga umuryango. Hariho n'ibindi bitutsi kandi ishobora kuvuga ngo urakavuna umuheto, urakavuna inengo. Ibyo ni bitutsi bikomeye cyane. Ibyo bitutsi navyo ntivyatukwa uwo ari we wese, ibyo byatukwa umugabo canke umugore bamaze kuvyara. Umuheto ni umwana w'imfura w'umuhungu. Iyo rero umuntu agutuka azi yuko usanzwe ufise uwo mwana w'imfura w'umuhungu, niho yaheza akagutuka ngo urakavuna umuheto. Ufise umukobwa naho inengo n'umwana w'imfura w'umukobwa, usanzwe ufise imfura y'umukobwa yaca agutuka ati urakavuna inengo. Murumva yuko ivyo ari bitutsi bikomeye. Hariho n'ibindi rero ngo urakaranduka. Kuranduka casigura yuko uvyara umwana agapfa, ukavyara umwana agapfa, uwuvyaye apfa, nawe ukazorinda upfa atacu usize, atakibondo usize. Ego. Hariho n'ibindi bitutsi rero nyagushahuka, uragashahuka. Ico cari igitutsi catuka umugabo. Iyo umuntu agututse ngo uragashahuka, yaba kwipfurije kutavyara mu gihe utarubaka, utararonka umwana, yaba kwipfurije kutavyara. Iyo agututse naho ngo uragashahuka warashinze umuryango, yaba kwipfurije kubura abana, aho haba ari ku mugabo. Muri make yaba kwipfurije yuko woba inkone, yaba guciye amagara. Yego. Ari umupfasoni na hari umugore yamutuka ati uragacobogora. Gucobogora navyo nyene birafise ico bisigura. Iyo bavuze gucobogora ku mugore, nuko yashobora kuja kubaka ntavyare canke akazovyara ariko bakazopfa abo yavyaye. Ari naho rero havuye kujya kuganiriza umuntu uri kuramuganiriza, ukamubwira ati ntumbarire cobo wabibwira umuntu uzi yuko atashoboye kuvyara, kuko yaba yabaye cobo inda yavuyemwo umwana, ntibashobora kumubwira ko ari cobo. Uri kuganiriza uwavyaye wavuga uti bavyeyi mwavyaye mu gaheka, ntiwavuga ngo cobo baba arabakenyezi batashoboye kuronka abana canke abapfishije abana. N'umugabo rero kwari uko bagira uti shahu ku mugabo, cobo ku mugore. Aho n'ikindi gitutsi catukwa abana b'abahungu, kumwe kwa bya bindi bitutsi byose nabashikiriza. Umwana w'umuhungu kenshi na kenshi umuhungu yaba ari umwana w'imfuvyi kuri nyina wiwe yarapfuye. Rero hariho igitutsi bamutuka, umuntu atipfuza yuko uwo mwana yogwira canke mukasa, akamutuka ati komanga nyoko. Iyo rero uwo mwana w'umuhungu atutswe ngo komanga nyoko, vyasigura iki? Gukomanga
turazi yuko gukomanga twese turazi ingene bigirwa bakomanga ubunyabubu kurya rero byasigura yuko amututse ko yoja kumva ya nyina agakomanga mw'ico gihe rero iyo agiye gukomanga kumva ya nyina yaca ategwa n'umuzimu wa nyina iyo umuzimu wa nyina rero uteye uwo mwana w'umuhungu ubugabo bwaca buhagarara iyo rero ubugabo bumaze guhagarara urumva yuko ntiyaba agishoboye gushinga urugo mw'ico gihe mukase yabimutuka kugira ngo abana ahasanze ntibazogwire ntibazotsimbatare muri urwo rugo ahubwo haze hatsimbatare abana wenyene azohavyarira ego iyo uwo muhungu naho ubugabo budahagaze yarasara adasaze naho akazira urugo rwase niyo mpamvu rero bakunda no kuvuga ngo n'umusazi aratinya nyina agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro agashitsi kagera kubo badufatiye hagati ndabibutse ko turi mu kiganiro agashitsi kuri radio isanganiro ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'imico n'imigenzo by'abarundi by'amibaranga aho hambere eka mbere n'itunga kama ry'u Burundi biciye mu mayagwa n'iyindi migigwa nuko twagira Yezu Fulgence tubandanya na kino kiganiro ibitutsi burya ko bavuga ngo nta kintu kidafise akamaro ibitutsi byari bifise akamaro akahe ibitutsi byari bifise akamaro uretse yuko akamaro kavyo kari gato ugereranije n'ingaruka mbi zabyo baraciye n'umugani bati umuntu akuraba cyane akagutera kwambara rero ibitutsi navyo nyene iyo umuntu agututse rimwe na rimwe yarabagukebuye kumbure ugashobora kumenya icyo guhindura n'imyitwarire ushobora kugira ndashobora gutanga nk'akarorero nk'iyo umuvyeyi yashoboye gutuma nk'umwana umuvyeyi atumye umwana akagenda agateba gaherayo canke ntakore ibyo umuvyeyi yamubariye akamutuka akamubwira nk'igitutsi umwana yarashobora kuciyumvira ko cyane aciyumviriye akamenya ati burya rero nubwo umuvyeyi yantutse arankebuye nubwo umuvyeyi yantutse arankebuye ndashobora guhindura igihe cyose azoba ntumye ngende nyaruke ica ntumye ndagikora ku rundi ruhande naho ibitutsi byaragira ingaruka mbi kuko nk'umuntu ariko aratukana byamukura agashambara ntateka byaha aho no bamvuze nko kuri bajya abantu nyine batukana bafise ibyo bapfa bagahagarara ku gahinga bagatukana cyangwa aho bahuriye hose byaratera kutagaragara neza kutaboneka neza mu bantu kuko waba ubonetse nk'umuntu atagira ijambo atiyubashe adashobora no kubaha abandi ego muri kino gihe twagira Yezu Fulgence hasanzwe bigaragara yuko ibyo gusenga cyangwa iby'ukwemera mu buryo butandukanye biriho ngaha mu gihugu cyacu Burundi ibitutsi byagumaho ibitutsi ntibyashobora kugumaho kuko turumvise yuko ibitutsi atateka bitanga turumvise yuko ibitutsi atacubahiro bitanga niyo mpamvu ibitutsi bitohaguma ahubwo gusa inkebuzo zo zirakenewe kugira ngo umuntu akebura uwundi ariko urashobora gukwebura uwundi utamututse ego nuko nino kuri uwo mwihwezo wawe duciye turangiriza kino kiganiro agashitsi cuno munsi ndanagushimira ko washoboye kwitwitaba muri kino kiganiro ego menanje ndabakengurukiye ko mwashoboye kumpamagara kuntumira muri kino kiganiro kugira ngo tuyage iby'imico n'akaranga murakoze kandi namwe mwese mwari mugiteza abiri ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe nanje Jehome Hakizimana mugishikirizwa na radio Isanganiro ndabikebanure duhana isango ku wundi munsi nk'aya mahanga agashitsi kagera